Ndabahaye mwiriwe mu izina rya Yesu. Ndashimiye Imana yateguye iki gikorane ikaca ibitumbereza ikatwemerera tukaza muyimpera icubahiro. Nitwa Nkeshimana Anne Marie, ndubatse mfise abana 7. Muciye mutwenga mwibaza yuko ukunsa atariko ngana. Akazi nkora ndumugenduzi w'ubutungane muri iyi ntahe, shaka kushingira intahe Imana ukuntu mu kazi kacu canke mu buzima bwacu ibana natwe iyo tuyizeye. Kandi ndashaka kubwira abantu, hari abantu benshi batinya gukizwa. Nibutse umuntu yambwiye ati jewe ndahevye gukizwa kubera usenze Imana ikiguha umugore mubi. Yesu nashimwe. Ariko n'abakizwa Imana irabagirira neza ikabaha ibintu vyiza. Yesu nashimwe. Je rero nashaka gushinga intahe ihagaze muri carrière yanje. Ntangura akazi nagatanguye numva nezerewe, numva nkunda kurenganura abantu, numva nyene ata muntu yorenganywa. Yesu nashimwe. Hanyuma haragera igihe ndi muri carrière mbona umengo bitanguye kumera ukuntu, numva umengo nciye ndavyanka. Nca ndabwira Imana, ntumviriza rero Mana, n'ubundi nta n'amafaranga ahari. Je rero nshaka kuva muri carrière dans la magistrature nigira handi. Ico gihe rero nari narakoze muri marché public imbere yo kuja muri magistrature. Nari mfise abantu benshi bakora muri FIDA twari tuzinanye. Igihe cyose aba appel d'offre baca baza kumbwira, kandi narakora ibibazo s'il vous plaît nkabitora. Mugabo rero igihe cyose ngiye kudepoza naca ngira inzozi, nkabona nambaye vya bikanzu murabizi ndiko ndacira imanza abanyororo. Yesu nashimwe. Hanyuma ngiye malgré ça naragenda, mugabo nkashika muri interview bakaca bankuramo. Ikindi gihe coco nabaye wa kabiri, uwa mbere ara desista, hanyuma aho gutora jewe baca batora uw'inyuma. Ndababara, ndavuga ati Mana, none aha hantu ndiko ndakora ntagukiwe kandi nta n'amahera hari, nashaka kwigira kuronka amahera. Nca ndabire kuko ikindi gihe ndumva ntoya mbwizwa kugenda. Hanyuma nca ndota haje umumama ariko arambwira ati nukuri ndagushimiye cyane, warakoze kagatongo barakampaye n'akarimbi barakanshingiye. Nca ndavuga nti ubundi Imana ntikeneye ko ngenda hariya mu mafaranga, ikeneye ko ndayikorera hanyene. Yesu nashimwe. Nashaka kubwira abantu banigana n'amajwi y'Imana ugume hajya nyene, ibishaka kukorera hajya nyene kuko hari abantu tabara. Hanyuma ikindi gihe rero ncangira inzozi, mbona ndiko nkorera ahantu ngira abantu baciye muri rya carrière yacu barahatahura. Nabona ndiko nkorera muri Cour suprême. Mugabo ndavuga nti Mana, jewe nta muntu numwe tuzinanye ashobora kunduza, nta naho noca, kandi jewe urazi ko ntagenda gusega ngo mfukame ngo mvuge ngo ndabinginze mu mpaga promotion ntibikunda. Ariko rero ahantu byaciye niho nagira ndababwire, nagira ndabashingire intahe cyane. Mvuga nti mu bisanzwe iyo ugiye ahantu wavuganye n'Imana nta ruhara ubishiramwo kugira ngo uceyo ushikeho canke nta n'inguvu, ariko Imana yo nyene iravyikorera kuko irafise abakozi. Ico gihe rero haje Imana yitumiye umuntu w'umukozi wayo wo mwibanga, acaja kundega ngo nari ibiturire. Ubundi jewe ahantu nakorera umukoresha wanje bamubwiye bati dushaka n'ukuri ko iyo dossier imera neza. Yaca babwira ati hariho abantu mfise, ninabaha iyo dossier yanyu mutabishimye murunguruza, mugabo ndisuri ko atagiturire kizoba kirimo. Yesu nashimwe. Ariko abo bakoresha, abo bakozi b'Imana baciye bacanko nyene bagenda kundega ngo nari igiturire. Ndababara, ndavuga nako Mana, jewe nyene igiturire ningene no mu nama nahora ndababwira nti umuntu nzumva ko yamvuzemwo ko yampayeko je nzoca ndamushengeza. Ariko barabivuze kuko Imana yari ishaka ko babivuga. Yesu natugirire neza. Hanyuma rero mbere yuko babivuga, abana bari bamaze imisi bambwira ngo mama, ngo turirimbire ya ndirimbo ngo Imana igucishije hajya haba hari inzira. Bamara 2 semaines ndababwira nti s'il vous plaît mwaba mwebwe iyo ndirimbo namwe ni muyiririmbira. Ariko ndumva ni ivyo ari byo byose
imana hari ikintu iri kwirambwira, nca ndatekereza ndayimeditako, nca ndasenga. Hanyuma ijoro rimwe nca ngira inzozi, mbona ndiko ndaririmba indirimbo dufise muri chorale ivuga ngo ne crains rien je t'aime, je suis avec toi. Navuga ni akana kantu gashusha imana igiringirira. Hanyuma nca ndabwira umuntu, umudamu umwe, nti jewe nsengera vraiment, ni indirimbo narose ntihumuriza. C'était vendredi, la nuit de vendredi. Lundi naciye numva telefone itamenyereye kumpamagara yo mu bakuru, ndavuga nti iyi appel sans doute ni rya jambo, kandi niko byaciye bigenda. Baciye bampa igihano hamwe nabo twari kumwe, baduha igihano kivuga ngo nuzovyumva ntazosubira gucutsa agatima ko kugigiturira, ariko naco twari aho niho nashima Imana, kandi baraduhanye neza. Baguhanye bakakudegrada, wari kuri grade yo hejuru bakagushira hasi, ubundi vraiment baguhanye kuko n'umushahara ucukoroka, bakaca bagukura naho uri bakagushira handi. Ariko ndumva ni magistrature Mana, urabibona rero ubundi ko hageze ko mvayo. Donc abantu benshi bambwira bati vayo ubundi ukora yiki, nta n'umushahara uriyo, barakurusha. Ariko ngize ngo ngende nkaca numva ngo ne crains rien je t'aime, je suis avec toi. Nkaca nibuka nayandirimba abana bandirimbe, nkavuga nti reka ndindire hari igihe Imana yokorera hanyene. Aho rero nca ndexécuta la punition. Hanyuma après 3 mois ubundi ndababwira ukuri, je sinasenga, naguma mbwira Imana j'exécute, mugabo nawe rya jambo wavuze kuri kumwe nanje urikorereko. Ndakubwiye ko ndiko ndasenga, noba ndaguhenze, gusa nzoguma ndakwibutsa ko wavuze kuri kumwe nanje, kandi nivyo nagira. Mbere ngiye no kuryama haragera igihe nkumva ndarushe kuko sinarindi muhira, nkaca nibuka abana, nkaca mvuga Mana no musi sinsenga, muganda kwibukije yuko wavuze yuko uri kumwe nanje, kandi ndasinziriye. Nari nibungenze mfise imbanyi nini, umwana munini, nkaruha mu rugendo, ariko Imana irampa kuvyakira. Ndibuka yuko hari umuntu yaje arambwira ati jewe bantumye umukozi w'umwizigirwa, kandi ukuntu tukuzi ndakuzi neza, yari umuavoka. Ati aho hantu bamuntumye zana save basha. Umunsi hasigaye amasaha 2 ngo duhure, telefone zacu zaciye zikupa twese. Iye wanjira zima arambura, mu nyuma nanje yatse ngiye kumurondera ndamubura. Ndavuga nti Imana mbabarira sinzosubira, ushaka ko nguma ngaha. Rero ngerageje kunyarutsa ngene vyaciye bigenda, nta ruhara nagize kugira ngo mvaho hantu narindi manuke hasi, kandi nta n'inguvu nashizemwo kugira ngo mve mu gihano ngaruke. Inyuma y'amezi 3 kubera Imana itabesha naciye mva mu gihano. Yesu nashima, kuko muri histoire ko twari tubimenyereye iwacu nta muntu bahanye omwe amara 1 année bakaca batangura kwiyumvira bati tugire ivyiyo. Ariko jewe nabo twari kumwe, je navuze nti aba babonye Imana kubera jewe, ni kuko yari yabimbwiye. Yesu nabaho umugisha. Inyuma y'amezi 3 mbona mvuye mu gihano, numvirije numva abantu bambwira bati wewe kayawe abantu barakuvugira, kuko je sinarinzi n'umuryango bacamwe kugira bagende gusaba ivyo bintu, ntaho narinzi franchement. Kandi naranumva n'isoni kingene nogenda kubwira umuntu yampanye kubera nari igiturire, kuko il est convaincu. Nkaca ngenda kumubwira ngo barambeshera, biragoye, ariko Imana ikirabikora irankurayo. Hanyuma nca ndavuga nturakoze Mana, ya promotion wambwira niyi, kubera mvuye muri grade bari bankororeyemwo ndaduze ngarutse muri grade narindimwe. Yesu nashima. Ariko ntiyari iyo. Inyuma y'amezi 8 ntihagira umuntu ambaza iyo vyaciye, kuko naje sindahazi. Nabonye umuntu ambwira ngo jewe ngo bantumye ngo mwizigirwa, ngo uremera gutanga CV yawe, ni hehe? Ngo ntahonzi. Wewe yambwira ko ari kugenda gutwara isentare kanaka. Nca ndavuga ni jewe iconzi yitware, sinokugabira uje kuyinyaka. Ni mugabe iconzi je ntibashobora kunyemera, kuko
jewe Jokasi umuntu yari igiturire cyangwa umuntu ashaka ibintu bitameze gutya nibikunda vrema ni mugabo upfa gutwara harigiye bokwemerera muri uko gutwara rero ubundi nagira iyo sentare yari paharere niyo nari ndimwo uwo mwanya ariko Imana kuko yari yavuze muri za nzozi nyereka ko nzoja gukorera ahantu hejuru oriyo yukumpa ngo nje gutwara iyo sentare baciye bashira aho hejuru Yesu nashimwe ahantu rero nashaka kushingira intahe neza ukuri nuko mu bisanzwe ata muntu yogira ubwoba Imana imucishije ahantu kandi yabikubwiye iragutabara kandi nkahamagara abantu hajyanye nuri shingira intahe Yesu nangorane barashobora kuvuga bati turagira iki si tu fais ça nous agissons comme ça mugabo nangorane accept qu'ils agissent mugabo intahe Imana ishingirwa intahe nanezerewe cyane ntasamfise ngira narengeje umwanya nanezerewe cyane Jesse navuga ariko intahe zaravuga abavoka ubundi turabansi babo kuko umuavoka yatsinzwe egare ko wamugiriye nabi wamurenganije nabo nyene n'abari ngaha barabizi umuavoka ntatsindwa yatsinzwe egare ko wamurenganije mugabo ico gihe les avocats baraza bakambwira bati no madame byagenze uko ego je ndagiye ndakwinginze ntubimubwire kuko hamwe yo vyumva ashoboye kwajisa autrement nkagira ingorane zirenze ntushobora kumbuza kuko si wabimbwiye ndagenda kandi nuko vyagenze intahe niyo yavuze nukuvuga ngo Imana mugakiza kacu irashingirwa intahe iyo dukora nkuko Imana igomba Yesu nabaho umugisha nta jambo nsoma kuko ico gihe nta jambo nahawe iyo ndirimbo nayo izo ndirimbo zibiri imwe y'abana n'indi yo muri korari wacu abumvise intahe Yesu abagirire neza abakomeze kandi nkabahamagarira narababaye cyane ubundi hari igihe abantu bibaza ngo uri igiturire ngo ntibabimenye barabimenya ukiriye naho ugici amaheri jana barabimenya naho iyo utakiriye naho bakubeshera biramenyekana kuko mu nyuma baratohoje basanga ngo ntavyo twariye kwari kutubeshera Yesu nashimwe none Imana ntiyahawe icubahiro nagomba kwinginga ari abantu igiturire burya kirafise inkomezi nyinshi cyane nyinshi ibaze nka twebwe urashobora gukora un dossier itraite de milliards akakubwira ati nta ngorane none wewe nta ninzu mbona ufise 10 millions ntaco zikubwiye résister aux 10 millions bisaba inkomezi ariko nagomba kwinginga umuntu tugire resistance ku bintu byose byoza biducafuza Yesu abaho umugisha dusenge Mana data wa twese uri mu ijuru turagushimiye kuri Imana igira neza niwe uduhagarara no gushikama kandi niwe utugwanira kandi niwe utuvugira inkomezi zacu ntizobishobora none turakwinginze mu byo ducamwo mu byo dukora uduhe kugukorera dushize amanga tugushingira intahe kugira ngo izina ryawe rihabwe icubahiro urakoze turagushimiye kuri Imana idukunda kandi twitaho muri byose ni mu izina rya Yesu tubisenze gutyo.